Elifaze Miburo w'imyaka 60 niwe yaraye agandaguwe abaje gutemaguzwa ibipanga mu mutwe hose nk'uko amakuru atangwa akemezwa n'abanyagihugu bogacimbiri bwaza ya kabiri ku mutumba Ndava komine Bukinanyana mu ntara Bujumbura hari muri ijoro ryakeye aho haza abantu bitwaje ibipanga bo mu bwoko bw'abatwa binjira mu rugo rw'uwo mutama baramugandagura bahejeje baci basiga bakomerekeje umutwe umwana wiwe w'imyaka 10 hamwe n'umukenyezi wiwe bari basanzwe babana kuri uwo mutumba. Intandaro y'ubwo bubisha ngo n'amatati y'amatongo nkuko ivugwa n'uyu munyagihugu. Ngo hari umuntu bafitongo riri hariya ku Bahindi hama carahunga ari mu Karazino mugabo nyene baguma bashwana bahuye agacapa ngo wewe ngo naho wampungiye bahuriye nk'ibuhayira baciye atuma abatwa kuza kumutemagura ubabimenye wabikoze ndumva yava mu rugano kandi uwatumye abo batwa nawe yava mu rugano nyene. Kubwo amasoko yacu aho nyene Ibukinanyana abandanya avuga ko abanyagihugu bagerageje gutabaza hirya no hino. Umwe mu wakekwa gukora iryo bara akaba yahavuye afatwa n'inzego z'umutekano. Muri kino gihe abanyagihugu bo muri ako gace batekewe n'ubwoba bagasaba abajeje intwaro kubacungerera umutekano bakitwarika no kumenya abantu bahagendera batazwi. Urabona ko ibintu biteye ubwoba kubona nk'umuntu aba hagati mu bisagara bakaza bagatemagura umuntu bakiruka. Jurumva rero ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu kurondera abatware bahumuriza abanyagihugu hama bakaba kuza bararaba abantu baze batafise adresse. Ivyo n'ivyo navyo birashobora kuba bizana ikibazo kirekire kituma twosaba ko abajeje intwaro n'abategetsi boza kuduhumuriza hama bakaturabira icodukingira kugira ngo abantu ntibame baterwa nk'ihene. Karenzo Samuel arongoye umutumba Ndava aremeza ayo makuru agasaba abanyagihugu kubandanya bafatanye mu nda. Abakoze ibara nabo bakaba bakiriko barakurikiranwa. Twamenyeshe ko abakoze ubwo bubisha bose baje bava muri zone Gahabura. Uruganda rwa RPA ntirurashobora kuronka Izake niyo kwizera mustaneri wa komine Bukinanyana kugira gire ico ashikirije.